umugore wese w'ubwenge ahindura urugo rwiwe ubuhungiro, urugo rwiwe akaguzuzamwo amahoro, akaguzuzamwo umunezero. Mu muryango harimo umugore w'ubwenge nta mivurungano. Ahatari amahoro haba gushamirana, ahatari amahoro namwe muravyumva, ahubwo haba no guhunga. Bisigura ngo urugo rurimwo igipfu abantu bararuhunga. Urugo rw'umugore w'ubwenge ruba rurimwo n'umugisha. Umugore w'ubwenge ahubwo urugo rwa ruhindura ubuhungiro, nabo bigoye iwabo bakaza kugira ngo baharuhukire. Kandi ahantu h'ubuhungiro ubugiye kuruhuka. Uhungiye ahantu uba ushaka ko wumva umutima wawe kutuje. Uhungiye ahantu uba ushaka ko wumva ko vy'ukuri ufise amahoro. Bisigura ngo ahantu habaye ubuhungiro, amahoro ni automatique. Amahoro araza, umunezero uraza. Haleluya. Nta kindi gishobora kuzana amahoro atari umugore w'ubwenge amenya icyo akwiye gukora. Mbega imivurungano kenshi iva kuki? Imivurungano iyo iri mu muryango irava ku mugore cyangwa umugabo atazi ikibanza ciwe, atazi icyo Imana yamuhamagariye gukora, atazi icyo Imana yamugize. Iyo utabizi cyangwa iyo ubizi ntubikore, mu muryango haraba imivurungano. Ahari umugore w'ubwenge oya nta mivurungano. Amenya ikibanza ciwe, akamenya ko ategereza gukoresha amaboko yiwe, akamenya uko yishura, akamenya uko yifata. Kandi nimwibagire ko umugore w'ubwenge ikintu kimubanziriza kimuha n'ubwo bwenge nuko aba yubaha Imana. Kiranga ko urugo rurimo igipfu, umugabo wimwangira gutaha kubera ntaba afise ahataha. Atashe naho ni saa 4 saa 5 arabe yuko yosanga vyahwamye. Mu yandi majambo n'umugabo atagira ahataha. Urugo rurimo ibivurungano, abana barayerera kuko bavuga bati tuve muhira turabe ko tworuhuka, tuve muhira harabishe, tuve muhira nta munezero, tuve muhira nta mahoro ahari. Abana rero bagaca baguma bayerera, ukarondera umwana ukamubura. Rwa rugo rurimwo umugore w'igifu, n'abakozi barahahunga. Umukozi arahashika yahamara kabiri akabona wapi nta mahoro, urugo nta munezero, agahunga kagenda. Aca profita ko kajagari, iyo mivurungano n'ubusuma bukaza. Tugira ingo zirimwo amahoro n'umunezero z'ubuhungiro. Iyo umutekano uhaze mu muryango n'ingorane. Iyo uhaze mu gihugu umutekano baramenya ngo wabivyuye n'uyu, bakagenda bakarasa. Ariko mu rugo nturasa. Ariko umugore w'ubwenge ni wazana impore mu muryango. Umugore w'ubwenge ni watuma urugo ruryoha, n'imiryango yose yumva inezerewe kuhaza. Ariko iyo urugo rurimo igipfu, nta n'umushitsi apfa ruguru ngo amanuke. Baramenya ngo rwa rugo rurimo igipfu, mbega dushikirahe. Ariko urugo ruri mu munyabwenge rwamana abashitsi. Haleluya.